mwaramutse na mahoro bakumana dusezerana neza kuri Argos TV ceganiro c'ubuhinga n'ubumenyi. Uno munsi rero tuganira kuki? No munsi tuganira ku kuntu itelefone ngendanwa zikora, ukuntu dushobora kuzikoresha aho bica. Kuko abantu benshi barakunda kugira iryo tuba ko ry'amakuru nka telefone umuntu akanyitaba mugabo tutari kumwe ntamubona, abantu bakiyumvira ukuntu biba byagenze. Rero bigenda gute? Iyo utelefone umuntu burya butumwa utanze buca mu kirere hanyuma bugashikira wa muntu ahari. Aho naho bitangura ku buhinga bw'umuntu yitwa Hertz yatanguye gushira ahabona ivyo twokwita ama onde electromagnétique ari imishwarara miyaga nkuba sumako kubera iyo électrique et magnétique umva ni ibintu bikorana. Ubwo buhinga bwatangujwe n'umushinga naye yitwa Hertz ariho yashize ahabona les ondes électromagnétiques ari yo mishwarara miyaga nkuba sumako kubera électrique et magnétisme donc ni umuyaga nkuba hamwe n'isumako. Hanyuma mu 1991 hariho wundi mushinga nayo mutariyano wewe yaciye ayikoresha uwo nawe yitwa Marconi, niho yaca atangura iryo tubuto ry'amakuru akoresheje ayo ma onde électromagnétique. Rero bigenda gute? Mu gihe jewe ndakwakuye dusangiye umuhora, rero iyo ndakwakuye bica ahantu bita ku makomitateur, ibintu tuzobona ibitsinganira mu kanyanda za kubisigura neza, mugabo biri aho hantu nyene muri iyo sirikwi imwe, hanyuma bigashikira wewe ari wo tokwita umu destinateur. Mugabo rero iyo nakuye uwundi muntu tudasangiye umuhora naho bica mu nzira igomba kumera nk'iyo nyene, gusaho ikiza gukoresha ahandi hahandi wa muntu akura wa muhora wiwe. Hanyuma hariyo ubingana bwo bwa nyuma iyo nakuye umuntu akoresha ama fixe, aho naho bica bicano bita ku ma réseau local. Reka rero dutangure tuvuge ukuntu rero bigenda. Aho bihera hose ni mujwi, kuko umuntu iyo ariko aravuga aca ahungabanya umuyaga. Naho bigenda gute? Iyo ndiko ndavuga ndasohora ijwi. Rero ku matelefone yacu ngendanwa aha munsi irafise aka microphone. Rero je ndiko ndavuga icambere ntangura guhungabanya umuyaga, donc la voix perturbe l'air. Hanyuma mu nyuma rero wa muyaga nawo ukaca uhungabanya ariho agashato kari ngaha kuri microphone ariyo bita membrane du téléphone, donc c'est l'air ica iperturba. Hanyuma aho naho rero i membrane yacu ifashwe nakandi kantu kari hagati ya ema ya sumako. Hama iyo sumako nayo murazi hamwe telefone harimo na bateri, iyo bateri nayo irekura umuyaga nkuba ariyo courant électrique. Rero iyo kura iriko irasirikira hajya kurajya ma ema iriko iracamwo hagati, niho rero haca ikindi kintu twokwita ajya ma onde électromagnétique akaca rero avuka ariyo rero aca kuri antenne akaca rero aja hejuru mu kirere. Aho rero bigenda gute rero? Ayo ma onde yacu electromagnétique yemishwarara yacu ntiguma muri ubwo buryo, kubera nayo ageze ku yindi antenne birasaba yuko aza gusubira akaba signale électrique kugira ngo ashikire wa muntu je mbanugikiye ijwi, nawe nyene hagasubiramo cya kintu cabijyambere muga ubu rikaba mu gihushane d'une façon inverse hakushika naho aza kuronka ryajwi. Rero ikintu twovuga nuko hariyo uburyo bubiri bazi mu buntu bwo gutuma ko amakuru byambere ni ibintu bita méthode analogique, ibindi ni méthode numérique. Ubu muzokumva bariko baravuga ngo ibintu byose ngo babihande numérique, kuko numérique bigenda gute? Ni mu gihe uriko uratanga ubutumwa mugabo ukagenda uraca ahantu hamwe mva kuraka kantu nja kuraka ico bita évaluer point par point kugira ngo ntihabe ico twokwita itakaza ry'amakuru, ntihabe la perte de l'information. Rero ayo ivyo d'une façon numérique rero rero tumero amacode numérique iya 0 1 1 nuko ro bigenda. Ikindi novuga kuri ayo ma onde électromagnétique nuko araca ahantu hariho hose, nta ahuye n'uruhome ararengana,
kandi niyo mpamvu iyo utelefone umuntu zirarengana kandi aha mu kirere nizo tubona gusa nazo kugira tuzitahure neza tufata yuko ariko yoba nka kujya yuko ajya amazi iyo ufashe amazi ugafata nk'urutoki ugakubita ku mazi hacaba imikuba y'amazi gatangura ari gatoya gasubira akaba gatoya ikaba nk'imizingi mugabo idahese yugaye iyo mizingi rero niyo tukitero yuko yoba ari presentation yayo maonde tuzibona no ku matelefone yacu kugira urabe hejuru yuko ufise amarezo harimo utuntu mengo tumeze nk'iyo mizingi nyene hamwe hatangura ari gatoya handi ari kanini gusumba uko nyene uko niko twovuga amaonde automatique aba ameze mu kirere ayo nayo rero ari uburyo butandukanye bivanye n'ivyo twakwita amabande de fréquence nayo ni iki twovuga n'inshuro ujya mu kuba wibira ku musogonda urumva rero ujya mu kuba wibiye rimwe iyo fréquence iba ari rimwe bisigura nivyo rero bita oscillation iryo yibira ry'iyo mikuba rero dufatiye ku matelefone dukoresha fréquence iri hagati y'amajana 480 y'amahertz iyo hertz ni iki iyo hertz ni ingero bakoresha ku ma fréquence kubera wa mushinga ntaye yayishize ahabona ayo maonde automatique yitwa hertz baciye mu icubahiro bituma niyo ngero y'ama fréquence bayitira uwo mushinga ntaye rero muzobona ngo na hertz ngo ma megahertz bite vy'ama mega vy'ama kilo ni ingero ugwije nizo ncuro rero twerutse rero kuri ibi by'iwacu rero ku matelefoni bakoresha hagati ya majana na 800 y'amahertz mugabo ugiye kuraba ukuntu bikora nico kimwe no ku maradiyo no ku mateleviziyo rero imwe twavuga vy'ama onde electromagnétique turavye biva ku ma bande de fréquence byose bikogwa nkaco kimwe ku matelefone ku maradiyo ku mateleviziyo byose bikoresha ayo ma onde electromagnétique mugabo rero umuntu yo kwibaza none kubera ko bitinjiranamo kubera ko bidakubitana ni kubera amabande de fréquence samwe kubera ku maradiyo ni hagati ya 85 n'ibice bikiye guca kuri 108 megahertz hanyuma ku mateleviziyo nayo ni hagati y'amajana 480 tugiye naho ku matelefone naho ho iciba hagati y'amajana 9 n'igihumbi n'amajana 8 y'amahertz urumva yuko rero ntibishobora gukubitana ntibikunda rero ivyo rero barabigabura bati mwebwe muzokorera kuri iyi fréquence mwebwe ni kuri iyi fréquence ciye ndiko mvuga vy'amatelefone mbwa reka nsigure gato ku maradiyo ko benshi barabizi ngo shira ku 102 ngo nibice ibi nibi ngo shira kuri ibi nibi ugasanga iradio ifise fréquence ifatirako ijya niyo bayihereza kugira ngo amaradiyo abiri ntakubitane rero no ku matelefone nuko nyene hajya mubona Leo Lumitel Onamobe n'izindi zose zifise ama fréquence yayo ifatirako mugabo ikegumana ijya bande de fréquence itarenga rero navyo reka ngaruke kuri ya mantene navuga amantene nayo arafise ukuntu akora nayo nyene mugabo ivyo aronka haraho biba vyavuye ndagaruka ku ma telefone fixe ajya telefone fixe yoyo arakoresha ibitsinga cyo bita amafil electrique vyovyo mubona ku mazu baguma benstara onaterwa sangezanye ibitsinga vyovyo nta handi bica ni ku bitsinga information ica ku bitsinga yose mugabo ku matelefone ngendanwa iyi hoho bica ku vyo bita le réseau téléphonique aho naho biri imice itatu sinza gusigura rwose kuri ivyo ubwa mbere ni BTS bisigura ngo Base Transceiver System rero aho naho niho habera ibintu byo gukompira kugira ngo gukompira novuga kugira ngo ijwi kujya jewe ndarisohora riba rifise ubukare butoya mugabo rikaduza kugira ngo ribe rinini donc bakajya amplifier ubwa kabiri ni BSC bisigura ngo Base Station Controller ni kugira ngo bashobore gukontrola canke bashobore kuraba ukuntu biriko birakora bimwe vya mbere navuga vya BTS ubwa nyuma nabwo ni MSC bisigura ngo Mobile Switching Center
iyo nayo ifise amakomitateur twavuze yuko iyo bariko barahanana amakuru reka tuvyite ibirindiro burya inkuru dutanze hariho ibirindiro icako igaca kuri iki kirindiro kuri iki gushika ishikire ya antene nayo irafise novuga ikirindiro cayo mugabo ikagira ico no kwita akazone ikoreramwo iyo zone rero bakayita ngo ni cellule kubw'ivyo rero niyo mpamvu abantu rero burya tugendera ku maselule kugira ngo ufaterezo ya antene nuko uburi kuri iyo zone iyo cellule bifatirako rero bajya abantu bafise burya buhinga nyene ugasanga nibo babikoresha bariyubara kugira ngo abanywanyi babo nibagire ikibazo cyo kutumvikana ugasanga antene imwe bayishinze ngaha iyindi ngaha ni kugira ngo ya mazone aze gutorana uvuye muri zone ya mbere hajya womengo amarezo aracitse mugabo uca ufatwa n'iyindi zone iyegereye ugasanga rero amarezo agumyeho mugabo birashika iyo tuduze ruguru cyangwa ugiye ku buce bumwe usanga atariyo ayo antene urabona neza ukuntu rezo iriko iragabanuka hajya bisigura iki uburiko urava muri ya zone muri ya cellule hamwe ya antene ikwiramo kugira ngo itange neza ya marezo yayo nuko bigenda ikindi nagomba kuvuga nuko abanyonye ba Ghost TV hari gihe bishika ugasanga amatelefone tuyatunze hariyo kantu gatoya kabaye usanga ngo telefone ngo yapfuye ntugasanga mukuri n'umuntu yafashe akuramo nka volume yose sanga rero urukura hamagara umuntu ngo nitwumvikana telefone yapfuye ugasanga ni volume wakuyemo niyo mpamvu tugira ibiganiro nk'ibi kugira ngo abakunzi bacu baze baratahura ukuntu amatelefone akora kugira ngo baze barifasha ku bintu bimwe iriherukaho twahuye n'umuntu ambwira ngo ndabiri telefone ngo jewe ngamarizo se ngo yagiye kumbe yafyonzano bita muri Modavion aho naho amarezo yose aragenda reka naho ndavuye ko gatoya Modavion naho bigenda gute nuko ya onde navuga electromagnetique iyo bari mu ndege hari gihe bavuga bati amatelefone yanyu ni muyakure muri ya systeme ikoresha ajya onde kugira ngo ntihabe uruja n'uruza rw'ayo onde kubera indege murabizi haba ariyo systeme biri hasi bariko baravugana rero mugero bihuye na ya onde y'amatelefone birashobora gutuma indege igira isanganya canke ugasanga biriko birabuza ituto ry'amakuru ko rigenda neza niyo mpamvu rero basharo ijya Modavion mugabo rero uri ngaha utari mu ndege ukashiramo Modavion bisigura iki ukuyemo y'amarezo dukoresha rero banywanyi bacu muze muratabura ukuntu amatelefone akora n'ukuntu muze muramenya ibintu bimwe n'ukuntu bigenda ikindi naco ajya antene twavuze arafise ajya onde electromagnetique hari gihe yica imibiri mugabo akica bukebuke ukumva baraji wawe tugomba tubasabe tubahereza aya mafaranga dushinge iki antene hafi yaho muba n'amahera bakayatanga mugabo ugasanga nibiyumviriye ku buzima bwanyu rero udakunze ubuzima bwawe ntawe uzobukunda gusumba wewe niyo mpamvu rero ukwiye kumenya ibintu kubera iki mbega baje kugishira ngayi wanje bobo baba bagize ivyigwa bakabona yuko muri yo zone habuzeho ayo marezo yabo atereka ro tuyishire ngaha muga kubera bazi yuko bishobora kuza biratuma haba ihungabana ryo magara y'abantu atereka dushire ko n'amafaranga kugira ngo na wa muntu ntiyumvire kwanka rero ahantu ro twagabira cyane ego ikindi nagomba kuvuga kuri ibintu by'ama onde electromagnetique nuko bamwe baravuga yuko ngo biratera kanseri mugabo abahinga barabiciye hirya nino basanga sivyo na kanseri bitera ndikumvugana n'umuntu ku telefone na kanseri bitera ahubwo hari ivyo bita ama microonde nayo akora kimwe nk'ama telefone itelefone irashuha harajya mumva itelefone yashushe mugabo rero nahishuha irekura novuga ubushuhe bungana na 2 watt mugabo ajya ama microonde kugira ngo ashushe ikintu igire kuri ubushuhe bungana n'amawate igihumbi impamvu rero amatelefone reka tuyakoreshe burya ingaruka zayo naho zoba zihari mugabo sizigaragara ngo zinyaruke niyo mpamvu twayakoresha atabwoba dufise reka rero tukorwize ngasi no tuzobandanya n'ibiganiro vyacu tuvugana vy'amatelefone n'ibindi bari kumena Jesse nyaririzwa hari ico mubaza murazi aho mudutora naho butaha